nk'akarorero nko ku bantu usanga bafise abo bakunda bafise couple ese iyo tariki ya Arvella mubwiye iki ayitegura gute? Iyo tariki Imana izimfashe gusasimbura ubugari n'isosi byo gufungura nk'ibisanzwe ubundi ni date ya 14 nk'ayandi madate yose ariko ni Valentine Day. Ikintu ca mbere no ngomba kuwakira nkawakira nkumva ko ndagwaye nuko bimeze nta kintu na kimwe mfise cyo guhindura. Ica kabiri ngomba kumva ko ndi umuntu nk'abandi bose. Ico gihe rero nagiye kwa muganga kwipimisha baramfata amaraso numva ari bisanzwe amaraso barayatwara. Sasa rero pourquoi pas do muntu no munsi ya Arvella na wafashe rutemekirere nka mutima lo comedy. Oya no. Encore de plus ugiye kutuzanira collab muri Tanzania. Ndashaka bishobora kudashika ko jewe bigashika ko kuwundi muri twebwe ba gospel uwo ari we wese. Urumva yarabivuze kabisa ati muradusumba kuririmba ico mudusumba gusa ni iki ni shari amatate hagati y'abandi bakinyi ba filime bagenzawe. Reka mvuge nk'ibintu vyari bimaze iminsi biriko birahaba kuri Abel na Fanny biriko biraca kuri social media bankavuga ati ni ugwanko gwa serious. Fanny na Abel barakundana. Yes, hello bakunzi ba Shali TV zava meze gutomeze neza mwase my love mwari mutadebukirwa ndameze good ndameze fresh so ndi humble kabisa ndi humble bose baranzi neza yuko nta kabiko wanje uno musi rero natewe iteka ryo guhura no mwigeme asanzwe karabikora neza muri +257 industry yose no kuvuga wewe aja muri film akaja no mu muziki hose arakubita kandi hose abikora neza bigashimwa numwigeme akiri muto cyane yabitanguye bose bibaza neza ko atavyazoshobora yabitanguye bose bavuga neza yuko peut-être ari karatakaza umwari kuno munsi numwigeme mumubonye kuri background cyane kuri cover umwe wese avuga ati umwigeme arashoboye umwigeme arabizi numwanditsi w'indirimbo umutima yishimira numwanditsi w'indirimbo ishimwe numwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane zitandukanye ndetse na filme nyinshi zitandukanye. Reka ndamuha umwanya ndamuramutse ndetse munamubone uwo ari we kugira ngo singume ndabicisha amajambo hama tugaruke dufise vyinshi vyo kumubaza dufise vyinshi vyo kugana nawe kwiterambere giwe ndetse no kubindi bitandukanye. Ni Arvella, amahoro cyane Arvella. Amahoro cyane. Umeze neza cyane gose. Oye rero je kwako nakoresha akabanga yandaheti uno munsi mvyo dukora byose ntumugere kuririmba ufise ikibazo kihe ku muhogo. Agoye anjine. Yo goye anjine. Ariko akaje karasohoka neza gasohore neza. Nyene ndagoye anjine. None anjine nijwi uburiye ntushobora kuririmba. Mu muhogo nibimeze neza niyo mpamvu. Ego ariko usanze umeze neza. Usibye icyo kibazo gusa mfise ibindi ni sawa meze neza yego. Akantu kambere mu gatondo uvyutse utibagira gukora akabaraka. Gusenga. Nice. Ni kintu cyiza cyane yabwiye iyo uvyutse ukibuka gushima Imana yuko kuramusikije amahoro kaguhime muzo kusubira guhema ukabona isi ndetse n'abayituyemwo bari viza ko ariho benshi usanga batabonye ico gitondo bahereye muri iryo joro canke ntibabone uwo muzi ningene wagenze rero bari vyiza. So uno musi ya Arvella turi kumwe imbere ko dushika kure cyane reka tubaze ko duhere ku tubazo duke tumwe twa TikTok tubucokozi twa mwarimu. Arvella hamwe vyoshika Imana igasubiza ibihe inyuma Imana igasubiza ibihe inyuma niki kintu wishimiye cyakubaye cyo yifuza ko cyosubira kikakubako? Hamwe vyoshika Imana igasubiza ibihe inyuma ikintu mu buzima bwanje ushobora kuba narabuze cyangwa cyabaye basi nifuza ko cokongera kwikambako nibihe byose no banarabanye na papa wanje akiri muzima yego. Bucya papa wawe yitavye Imana ufise imyaka ingahe? Imyaka sindayibuka ariko hari muri 2013. 2013. Reka tuyiharure duhereye no muzi. Oya. Buya ni kubera iki benshi abakobwa benshi badakunda ko bivuga imyaka? Ni bisanzwe jewe imyaka yanje ni bisanzwe ndi umukobwa atanguye gukura. Se ngomba nkwize 25. Kandi n'umukobwa ari karirukirwa none tureye kuyivuga. Uyu mburi mukobwa wese arirukirwa. Sijeje nyene. Uno munsi turi itariki 11 dusigaje iminsi 3 kugira ngo dushike ku itariki 14 benshi bakunze kurabira ko cyane nk'akarorero nko ku bantu usanga bafise abo bakunda bafise couple ese iyo tariki ya Arvella mubwiye iki ayitegura gute?
iyo tariki Imana izimfashe gusa simbura ubugari n'isosi byo gufungura nk'ibisanzwe ubundi ni date ya 14 nk'ayandi madate yose ariko ni Valentine Day jewe buri munsi ya muri Valentine Day umuntu wawe ariko nakantu muteguriye utari kuvuga ati yana uwo munsi nzenda muteguriye jewe buri munsi ya muri Valentine Day cyangwa uri single uwo munsi yageze kuri Seven uzofata Google uvuge ati Google Valentine Day nukufata inkoni ngirirwa nicaye ko barabambaye abantu bambaye ibintu vyahuje ntera amabuye abandi ndabakubita ego biba biryoshye cyane iyo dutamwe iganiro tunezerewe kugira ngo tuje muri mood tuje muri vibe imeze neza tubaye muri societe y'abantu benshi batandukanye kandi usanga duhura n'ibintu byinshi bitandukanye reka akantu ngire mbaze karashobora kuba inyigisho uno munsi ku muntu ariko aradukurikirana ni kibazo niyumviriye muri uno mwanya numva kumenga cotanga inyigisho ku bantu badukurikirana hamwe vyoshika ariko ni hamwe vyoshika for example ukisanga Arvella ugendana umugera wa SIDA wo bamwe wo vyifatamo gute wo bana gute n'abantu muri societe hamwe vyoshika gasanga ndafise umugera wa SIDA ikintu ca mbere no ngomba kuwakira nkawakira nkumva ko ndagwaye nuko bimeze nta kintu na kimwe mfise cyo guhindura ica kabiri ngomba kumva ko ndi umuntu nk'abandi bose malgré nubwo no bangwaye ndi umuntu hanyuma ica gatatu ngomba kugendera impanuro zo kwa muganga umuntu wese agwaye baramubwira urya kuriye kwitwara kugira ngo agire amagara meza abantu benshi bakunda kubitesha agaciro bakafata nk'amenga bijya bintu nyene ntibikaza ariko je ndazi ko bikora gafata imiti nkuko bitegerezwa ntirinda kwanduza abandi bantu umugera naba nawurose ndawurondeye cyangwa nawurose ntawushaka ntaco bitwaye ntibivuze ko ngomba kucanja kwanduza abandi ngo nanje narawanduye ntabishaka no ugomba gukunda abandi bantu nimba wa musi wamenya kugwaye warababaye menya ngo uriya mubabaro wagize ntuze kuwutera abandi bantu iyubare ntiwanduza abandi amugendere impanuro zo kwa muganga kandi kindi wumve kuri umuntu nk'abandi bose muri kino gihe tugezemwo umukobwa cyangwa umuhungu agwaye umugera aragira umugabo araronka umuntu amukunda vya vrai najewe noshobora kuzi wawe kandi ndabizi ko ugwaye umugera ukantwara kandi nkomeye ivyo nukuri pe rero umuntu agwaye umugera ntiyumve nkaho menga ni gicibwa ni ibintu bisanzwe izi ni impanuro nziza cyane ashikirije Arvella nk'umwana w'umwigeme ndetse asanzwe afise vision asanzwe afise impano yo kukubera ikiyo wowe ukora dukurikirana kugira ngo uhinduke canke uhindure bimwe mu bintu bikuba ko cyangwa umuntu ubona ko vyo gushikira umenge no vyitwaramo bagira amaze gushika Arvella akajya kwipimisha umugera wa SIDA byarashitse de story wa musi nyaye byagenze ya meeting usanye yagaye kigo asigaye kuronkinyisha uwo musi kuntu byagenze naragiye kwipimisha umugera wa SIDA ni mama wanje yabinsabye turagenda jewe narabitinya hari kuntu SIDA twakoze tuyivyibusha ari kintu kivyibusha nka corona uba SIDA yarigeze kubihitinze kaba big deal nka corona urumva ico gihe naragiye kwa muganga kwipimisha baramfata amaraso numva ari bisanzwe amaraso barayatwara sasa rero ahantu byatanguriye gukomera amaraso bayatwaye mbona muganga turarindiriye 20 minutes nyinshi taraboneka nkabona muganga aragiye arinjiye hari agarusa kagaruka ndaba avuga ati bas akandaba umutati uvuto ndapfuye akasubira akagenda kumenyera inyisho ntiyaba yari bwiboneke akagenda kariya karaba agaruka kanda ngo Arvella ngumetse neza nkabati yatinya kubivuga ndapfuye maro uwo musi narabizi yashu ndabirinda ugumba nuko isukubesha hamwe na mama mbona arabona ati umwana arapfuye ndabirinda ugumba muganga aragenda kugira ndamaza none gamuga watinye kubivuga kutaza kumbwira basha baraduka baratwinga habe no kunyishura inyisho niraboneka arandaba ngo ya acha subira ricara narose inyishu umutima ndawuvisa hangoma ndawubonese mishashete jambo cya mutima kweri kwipimisha umugera birateranya ubwoba jewe vraiment sinkubesha maze ugenda rimwe kandi uzasubira ebana urumva uwo muzi yarangiye kwa Rujandi nkubisa nje ko iyo ndi muri mu gikorwa cyo gufasha umuntu je ndakirukamo kabisa jewe cyose rero ngiye kwa Rujandi kurondera imiti y'umuntu y'umugwayi yaragwaye mbona ahantu bapimira SIDA hajya ndindiriye ko bamamaganze gutora imiti ndaharaba naboti ne nk'ubusi nujya kwipimisha
ndaharaba ko ari hafi nka 10 minutes nahicaye ndahaviza kwera mbona bamwe basohoka abandi binjira mugabo usohoka ari usohoka afise isura nyene yahindukiye ndavuga ati je nanje ndagiye cyandagi umutima waye ndagena shati mwifuza irije kwipimisha umugera toke cyantanga ukuboko barava amaraso ticaraho turindira ndijana rindira inyishu zijere baraza kumpamagara urumva rero atangura kumaza vyebazo vyabo ngo hamwe nko ku kibazo ngo uramutse usanze waranduye nico bahera yarabimbagije aho ndumva ndiko ndajugumira ndugumbanye nayimisha gusati muganga wewe mpinyisha gusevyo kwevye bindi kurambaza ntavyo nyene tinukuri kwimana namubwiye ati nukuri kwimana no kwishura no bandiko ndakubesha ikintu nzokora we banzu nyishure gusa ibindi ndavyimenyera mugo yarambwiye ati nyishure za kuza uyakire urumva umwe neza yuko ari ibintu bishika kandi ufate neza ko nkuko wari kubwaye malaria urumva ari kabi ndavuga ati hareko abikora inzambwira ibi yamaze kubibona urumva vyaheze mugo cyasanga ndi muzimasha navuze ati nzopfa nasubiye ukuntu mujyana imitima kumenya ukuntu amagara y'umuntu ahagaze ni byiza reka ego ni vyiza biraryoshe but biba biryoshe cyane kandi iyo baze bareke basikuza baratuga umutima ega kuya kugira umutima nivyo bituma abantu badakunda kujayo keshi no nibaza yuko niko biteguwe ko babikora ego tugende neza na Arvella rero nashatse kurondera uno munsi twari muri story kwanza ya vie sociale kugira ngo tuganire kwanza ku bintu by'ubuzima busanzwe hama twinjire ku bikorwa nyezi na vya Arvella umaze amezi 3 atagiko uri kurashikiriza abagukurikirana hari kibazo iki ikibazo si kibazo sisho nite kibazo ahubwo ni kubera ko nabaye buhindure strategy yo gukoreramo urabona buriya umuhinga mwiza ntiyiraba wenyene arabira no kubandi bahinga bagenzi biwe kandi umuntu yifuza gutera imbere araba kubateye imbere nubwo bukira umuntu wo hasi ugomba kwigira ku bantu bakwitangiye bateye imbere akaba ari kurabira ko ingene ukwiye gukora rero naravye hano hanze mbona ivyo abantu bakunda ndavuga nti reka bari ivyo nza ko bategurira nukuvuga ndafite indirimbo shasha ngomba gusohora ndiko ndakora album y'indirimbo ziwanje ariko nibaza ko nzoza ndasohora indirimbo imwe Imana bayihezagiye nko mu kumunani cyangwa mu kicenda umuntu abariho acakora lancement ya album y'indirimbo rero indirimbo nariko ndakora nazilili twazikoze mu buryo bwa live twazikoze mu buryo bwa live niyo mpamvu vyaratevye live studio umusangene abantu w'igitara ari hajya n'igitari bose twese tukalimba live hama video tugomba kuyikora live kandi ni indirimbo zimeze neza niyo mpamvu vyaratevye uri gukora ibintu biri professionnel cyane gose mu gihe utari kuragaragara mu bandi imbere mu bantu basanzwe baririmba imbere bamwe usanga tubona twumvise gospel twumva naka mugabo uri kurakora ibintu biri professionnel gusumba ivyo bakora je singi umuntu wasindi ngyajya umuntu ndavuye ikintu akora agihari uko sinzoze kuvuga iciza yarapfuye reka tube dushimira umuntu agihari ibineka arakora n'ibintu biri professionnel ndetse biteye ishema but uriko wipanga gute kugira ngo hano hantu uri iki gifungu tuwe rumenga kiri imbere yawe kiveho ari kintu kimwe niyigishije narize kubaho ntariko ndahiganwa n'umuntu nkabaho ndi jewe nkora nk'umuntu afise ikintu ashaka gushikako atamuntu turiko turakompeta mvuga ngo nakayasohoye cinja kuri papa no nkakora nka jewe kandi ivyo bizompa amahoro bizotuma mbaho nkakora ibikorwa vyanje neza ntuje rero ni kimwe nariko ndavuga ndiko ndagerageza gukora ibikorwa byanje uko nshoboye ndabiko no bipushinga bije ku mugaragaro narababaye ryari mbonye bagiye gutora amikare abarongo ya amikare de musiciens bana nta muri byo gospel no mwarimu narababaye cyane ariko yo wari hecho gihe kutagiye none nawe namenye nibaza ko nabandi batabimenye kandi ntibisa neza rero nibaza ko ngira ni kubera ko tutarakora ngo dushike naho ahantu usanga bavuga ngo uyu muririmbyi ko adahari byagenze gute kuko ndemeza neza ko Big Fizzo iyabura hajya cyangwa abandi bantu ba Masterland bande bari kubona ko ari mu manka ariko muri gospel kamikazi yarabuze ntibabigira impamvu umva ko turaca sinzi ko tukiri inyuma sinzi ko ari bo batadoha agaciro ariko basi tugomba kubikorera
nanje ndi umwe mu bantu bifuza kubikorera kugira ngo gospel nayo itere imbere. Imana igufashe cyane bishikeko. Amen. Ego biriko biraza neza ndetse uri kuratubwira neza kuri kurategura album yawe uzore kuri indirimbo imwe gushika mu kwezi k'umunani cyangwa ku9 ugacugira lancement officiel. Ese izo ndirimbo imwe ntwana ko hazohava hagera mu k'umunani zose wazirekuye novuga tugiye kumviza indirimbo dusanzwe dufise ama telefone. Reka mu buhinga bw'ivyuma umuntu ari kuri binashaka ko abantu baronka. Kandi nubwo nozire kuri radio sa ubwo byo ari vyiza cyane kubera ko kuri lancement ho bari vivacité turirimbane abana ko kulansa indirimbo abantu batazi no bangiye kulansa indirimbo abantu bazi nanje bwa mbere mu buzima nkakora concert nkavuga ngo nicaritse abantu twaririmbye byagenze neza. Muri album harimo makolaba ngana gute y'abaririmbyi bagenza bo ngaha? Arimo collab imwe gusa indirimbo album igizwe n'indirimbo zinga? Izo bigizwe n'indirimbo 8 uva harimo collab imwe izindi ndwi nizi wawe wenyene. Ego mbona gushaka kwa mucoyo yivo ugoze kwigungana ibintu none toma collab ba Reka metusera bari ngaho ande toma collab mupi arazi ko ndi n'umufanzi wa Reka metusera kweri none habuze kugira ngo muri mudutwikire mudukorere ibintu nyene ndacumva nshaka gukora ndi jenyene. Ubwo nuri muri bandi bavuga ati reka ni pushing ntibazave ko nabaye push kubera naka. Ariko tuvyongeye no mu buzima busanzwe biraryoshe kuba warivunikiye apana ko abantu bavuga ngo nakane yatumutera imbere. Ariko iminwe ikoranye na Abrahamu yagiye gufasha kugwanya umwami yagiye gufasha kugwanya nuko ntamwibuka umwami amukijije abansi biwe umwami aravuga ngo ndambwira ikintu cyose ushaka hano mu bwami ndakikugabira. Umwami yamwishuje ijambo rivuga ngo ugaburire ziriya ngamiya zanje ucuhereza n'abantu twajanye ku rugamba ingero zibakwiriye ejo ntazotera imbere je Abrahamu kavuga ngo niwe wanteje imbere. Yari umuntu w'umugabo. Ego turumva neza ko muri music urikora bitegura neza cyane. Ese ku ruhande rwa filme hoho bikwaye mbona ko ntaherutse kubona coming soon ya filme mambo vipi ntaherutse kundirira? Ku ruhande rwa filme sinda uburyo buragoye marove ndumwana w'umukobwa muto ntashobora kubi managing ivyo bintu kubera ko urabona nk'izo ndirimbo ndiko ndakora cyantwaye uburyo bwinshi cyane. Audio gusa uyikubaza kuko deja ndazi yuko sanzwe uri n'umunyeshuri uracigora cyapambana n'ubumenyi bwo kwishure uburyo bwose buva hehe kugira ngo ukubite waza album za gospel nyine usanga zizimvye ziko bay sana uburyo buvaye mu gihe wiga vrema live birazimvye buryo umuntu akibasha kugenda bakamukorera beat bakagira iki bicoroshe live zirazimvye cyane. Sasa franga zinataka wapi wa diaspora ndo wanafanya mambo jewe yo mfise igikorwa ndagenda mbwira Imana ati Mana wabonye ko naje kwandika indirimbo nkeneye amafaranga yo kuja ukiyo kazobona nta gutelefone ati ngutora amafaranga uje watu wananisaidia ka ariko ababa ikintu bateka dushimire kwanza abantu bose bagufasha abariko badukurikirana bazi neza ko bafise uruhara ku bufasha bwo gukora indirimbo zuje nke filme Imana bayesaye kandi nabandi biyongere kuko ntakene bajya bonyene keneye nabandi kugira ngo bagwire akora ibikorwa byinshi bitandukanye pourquoi pas do no munsi ya Ruvera na wafashe rutemekirere nka mutima lo comedy. Oya no encore de plus ugiye utuzanira collab muri Tanzania ndashaka bishobora kudashika ko jewe bigashika ko kuwundi muri twebwe ba gospel uwari we wese ariko ndifuza kubona mu Burundi hari umuririmbyi wa gospel kumwe ubona murabona ku mapage ya Facebook ngo James na Daniela Israel Mbonye inde mu Burundi natwe tugatunga wa muntu mu Rwanda abantu bose babifuza muri Tanzania hanze ashobora kurindeka akagenda muri Israel akagenda muri Paris akagenda he abantu bakamukenera kugira ngo agende kuririmba uwo muntu turamukeneye muri gospel. Ikibuze ni gikino none kugira ngo bishike kuko baratubwiye ryari hari ikigano cyaciye kuri Yago TV show ariko aravugana na Krista Yago aravuga ati mu Burundi muradusumvya umuziki muradusumvya kuririmba. Urumva yarabivuze kabisa ati muradusumba kuririmba ico mudusumba gusa ni iki ni shari nico kibuze kugira ngo irishari rihere ya Ruvera wumva twokora iki frema kuko tubona umwe wese ni umwe anisumira inda yanje undi sumira inda yanje umwe wese yigungire ko nta collaboration ihari kugira iyi collaboration habe habuziki. Jewe ikintu cambere novuga abarundi tumanze badukunde abarundi bwabo abanyarwanda babe baravamo abarundi izi miliyoni zingahe dutunze ngaha mu Burundi zodukunda buri muntu wese akadushigikira twoshika kure. Ikindi novuga ni
bagerageze baze bapartage ibikorwa vyacu kugira ngo bishike kure. Ndababara amalove iyo mbonye umuntu yasohoye indirimbo uko ibimeze uko ariko kose, umuntu akandika muri commentaire ngo yinyimbo ni matope, birambabaza utitaye ku kintu na kimwe n'ukuntu indirimbo bimeze. Buriya uriya muntu yarinze avunika akaja muri studio biya yakoze n'ivyo yarashoboye. Basi muje muri commentaire cyangwa uzumusange inbox umwandikira uti indirimbo yawe ni nziza courage ariko irabuze ibi nibi nibi. Nimba wabonye ibintu ibuze aho kugira ngo umwandikire ngo ni matope, wamufashije iki kugira ngo akore indirimbo imeze neza ashobora kuba yabuze uburyo bwo kugira ngo akore indirimbo nziza, aho kugira ngo mucivuta umuntu musange umubaze ukeneye iki mu gihe atacufise cyo kumufasha bijya n'ivyo ashoboye mureka arakora hagejeje. Ntikoca twicara kuri ko ataburyo dufise, tugomba gukoresha uburyo dufise hama tukatera imbere. Igisigaye ndabizi neza ko abarundi nibadukunda, abandi bazodukunda bivuye ku barundi bagenzi bacu cyane cyane. Ego tumaze iminsi tubibona biriko biraca kumbuga ngurukana bumenyi nk'umukinyi wa filme, iyo uri kurabona amatate hagati y'abandi bakinyi ba filme bagenzawe. Reka mvuge nk'ibintu vyari bimaze iminsi biriko birahaba kuri Abel na Fanny, biriko biraca kuri social media, bakavuga ati ni ugwanko gwa serious, abandi bakavuga ati peut-être yo bari base kugira ngo yo baravugwa, mu gihe yo bari base nkuko babivuga abantu bamwe batandukanye. Urabona ko yo bari ishusho nziza kugira ngo ikintu abantu bamenyekane. Jewe nk'umukristo ijambo ry'Imana riravuga ngo muharanire kubana amahoro n'abantu bose. Ijambo guharanira kubana amahoro n'abantu bose rakomeye malove. Iyo ubana amahoro n'umuntu wari we wese uriyanka, bisaba ngo wiyanke kugira ngo hamahoro abandi. Nukuvuga ngo umuntu ashobora kugukorera ikosa runaka atari kubera ko wari utaribonye, ariko kubera ko ukeneye amahoro ukagirengagiza. Urumva umuntu ashobora kuguhemukira atari uko utabibonye, ariko kubera ko ugomba gushitsa rya jambo kubana amahoro n'abantu bose ukavyirengagiza. Iryo jambo naryo riragoye kugira ngo rishobora abantu umuntu ngaha muri isi, nanje ubwanje rirananira. Urumva rero ikintu novugane sinashoboye kuraba ikiganiro cyose, ariko nibaza ko ari abantu bakuru bazobiganira. Ariko nabaje mu gihe yo bari base, ubona ko yo bari inzira nziza yo gucamo kweri, wavuga ati peut-être ni kurondera abantu baba baratuvuga ese kurondera base mu nzira mbi zo gushwana, ubona hari ico bitanga. Ntibiryoshe, ariko nimba ari beze hama abantu bakaba barabavuze nkuko babishaka, numva ari sawa. Dire yabaye hesi, ariko nibaza ko ashobora kuba hari akabazo. Hari hakabazo. Yego. Ese akabazo okay, anye nimba ho bahari ikibazo. Uribaza neza yuko ndazura bazi mumaze gukorana ibikorwa bitandukanye. Umwe wese urazi peut-être bivaye no kuntu umuzi, urazi unya bimeze ukusha nko bimeze uko. Urabona neza yuko umuntu yoba ari agumye kugira ngo ahanure mugenzi we bihere, yoba ari ndo muvuga ati tatizo riko kwa fulani. Fanny na Abel barakundana. Barakundana abo si urukundo rw'umugabo n'umugore. Uru rukundo nkanje nkunda Fanny, nkunda Abel, barakundana. Rero bavuga ngo ntasibana zitagomana amahembe. Nimba harabyarashitse hakaba kantu runaka ushobora gutangara mu minsi ubonye filme bari kumwe ariko barakinana. Reka jiro zikintu cyantangaje no kubona kuri social media ko aratukana ngo mbona Fanny ya postinze cover iri ko Abel, ndavuga ati urugwanko nyabaki. Nyene urumva nuko no dipeta disho wari beze je sinze kujya umuntu wane ko bimeze. Ego iza rero wozo barondera mu kabiganiro. Ego twaganiriye neza ndetse twahuje, nenda gukumbuye kugira ngo twishare boraganiza mbere urateramisha n'abadukurikirana akajambo ko kurangiza iganiro woshikiriza ko baraka kugira ngo turangize dukoresha umwanya neza. Akajambo novugane ndasavye abarundi n'abarundi kazi bashigikira. Ndafise indirimbo nifuza gusohora, basi indirimbo muzomfasha. Yaramvunye cyane. Ukene ifasha imeze gute? Abantu baze basangiza ubutumwa nzoba nasohoye, babusangiza abantu ubutumwa babashe gushika kure. Nico kintu numva no basaba. Vraiment indirimbo ishobora gusoka mu kwa gatatu ni guhera indirimbo idasohotse. Umuntu atarakora subscribe agene kuri channel yanje ya YouTube akore subscribe kugira ngo abo wa mbere kuyibona. Ikindi abantu badusengere twebwe tuba turi muri bino bintu,
kubera duhura n'ibitsitaza byinshi. Yewe ntibarakuroga konzi umuntu n'umusozi w'amangwaya bari mupiga bamuhaye ishaka Ndariruka. Nukuri naraririye shandagwara. Yabaje kuba umuntu muri entertainment ataragishano cyamuga ati wimane nacakurinze ne Nuko ari abantu tubana je sinzi yigeshano yanaririye kubera urabona ko ndi umwana mwiza aho nibone ariho ndabifungurira. Unapenda kula Urumva rero jewe ukuntu byagenze naragwaye maze kugwara cyo gendibuka ko nari ngwaye na corona. Hanyuma baragenda barampa imiti ariko nkumva ebana ino ni probleme canagenda barambwira ati rero kubera urabona ko ndi muto ubona nonze no kondaye none naronze rero none wonze aho ngano kuunya uvayo ko wonze igihe warugwaye wacumera gute ubona nanonze nawe ariko kunywera kamazi man ndagenda barampa imishano barayitora ndagenda barampa imiti ndayifata. Narakariye tu. Aho nyene tugenda dutwaye impanuro yuko dukoma kwigenza neza ndetse tumenye neza yuko umuntu ni nka wewe aburya nta kujya udakunda ko bagukoreye ikibi sinibiryoshye ko nawe ukorera ikibuno. Kuvuga ngo nta muntu numwe ashobora gutuma umuntu atabuwo Imana yamugeneye kwabo. Ikindi umugisha w'uwundi naho uwo mwica umugisha ntukuzirako. Uramwica ariko umugisha ntupfurose naho wogira gute. Rero buri muntu wese muri iyi samenye ko afise ibintu Imana yamugeneye. Mu gihe rero ivyo Imana yakugeneye utarabironka reka gushaka ivy'abandi. Mureke mugenzi wawe yiterera imbere yimerererwe neza yiryohererwe. Asante sana vile. Je nakushimiye cyane yana tukongea hapa sasa unaona gospel anapiga chance. Oya turi muri corona tuko mu corona niko bimeze ego bakunzi ba Charity TV nize ko mwanezero ndetse mwumvise byinshi kuri Alvera mwamenye byinshi reka arategura mwumvise kuri album ariko arategura ndetse n'indirimbo zose azotangura kurekura muri uku kwa gatatu murindire neza mwe muragenda mugiye subscribe mwe muraryoherwa kwanza n'indirimbo nziri hajyanya hama n'amafilm ari hajya mwe murakurikirana ku byinshi cyane nanje ndabakunda cyane murabize neza kandi ndishimira ukuntu munyitaho abanyandikira ama message atandukanye n'abandi benshi duhora tuganira ku mbuga ngurukana bamenyi bose Imana ibampezagire cyane ndabakunda gira partage kino kiganiro gishikire kure benshi babone Arvella wariwe benshi bumve Arvella ivya karategura ndetse baya bararindiranye gishika ari benshi igifyo so thank you guys.